ibyo ndiko ndakubwira ndakomeje. Urya muhungu Nora sindamushaka mu nzu. Ndakushise ndiko ndagutahura impamvu ushaka kwirukana Nora. Ngira impamvu ivugika yo kwirukana Nora ni yahe? Umviriza. Impamvu nshaka kumwirukana je ndayizi. Si ngombwa ko uyimenya. Ariko n'umugore wawe ngene kubimenya. Ushaka gufata ingingo nyine utangishije inama nk'umugore wawe. Umviriza. Nta majambo ushaka. Icyo mvuze arasohoka. Ariko n'umugore wawe ngene kubimenya. Ushaka gufata ingingo nyine utangishije inama nk'umugore wawe. Teza ko binshishaka. Kasi numva igituma wamwirukana atampamvu nimwe atakosa yakoze. Nawe bakoze kosa warimenyesha nkarimenye. Kandi ikindi naco wibuka kurya n'amaraso yanje. Sino kwicara cyangwa amagarare ngo ndorere kuramwirukana. Nukwishenda kwingenze. Numwirukane Nora. Ujye mwana korakwana n'umutima. Ntakimenye twebwe abavyeyi biwe. Hamucuja kucumwirukana. Iyo niyo mpamvu twomoha. Aho tukwiye kumuba hafi tukamwegera. Akiyumva kisanza kumva ko yamaze kumenya abavyeyi biwe. Aline. Ibyo ndi kukubwira ndakomeje. Urya muhungu simushaka mu nzu kandi. Nora! Nora! Boss. Sa? Umviriza ngusabe. Ndashaka utore buri kimwe cyose kiri ngaha mwino nzu. Unsokere. Ariko Boss n'iki nagitse. Kwiyame. Umviriza. Icyo wagize si ngombwa ko kimenya. Icyo ngusabye mvira mu nzu. Akazo se kararangiye. Besire. Hanze. Ibyo byo ndi kubona ni biki? Nimba wahisemo kwirukana Nora, teza kujana. Sa? Uvuze ngo iki? Zamajana nari ndiko ndasengera umwana wanje, uya ndamubonye. Nari hebe sinzi ko ndashaka kumubona. None araje ngo amaheko ndayahusha. Igikunda kandi mbabarira. Eric. Uri mubiki? Nituri kumwe wowe. Urisinzirako? Ese kiye kibazo? Pose ndafise ibibazo. Uribuka mukuru wanje nigeze kubwira yapfuye. Ujya mugore wiwe arafise umwana yareze akuze. Rero ari gushaka kumandikira ku mitongo mukuru wanje yasize asize. Twagerageje kumutahuza ntacyo tutakoze ariko natwumva twabuze icyo dufatanya icyo tureka mbere bigeze naho numva kumenga umwana n'umuhiga kugira ngo amugirire nabi. Eric, umugirire nabi umwana? Nta mpamvu yo kumugira nabi kuko umwana ntaco azira. Boss, erega ikibabaje ikindi nuko mukuru wanje yapfuye amyanditseko. Rero hamwe iyo mitungo yimushirako ico canke hirya y'ejo umwana ashobora guhura n'abavyeyi biwe
ugasanga iyo mitungo bagiye bayijyanye. Eric, ibyo bintu ndumva bitorosha kuko byanka byakunda uwo mubyeyi ashobora kuba akunda uwo mwana cyane, kandi ibyo naho mujana hariho hose mu mategeko uwo mwana yobatsinda kuko urumva ko uwo mwana yanditse kuri mukuru wawe. Kubw'ibyo rero jewe ikintu no guhanura nuko ibyo bintu wabyihoza kuko urumva hageze aho wiyumvira kugira nabi uwo mwana. Sinabyasi urashobora kugira nabi uwo mwana ukamwica, ariko umenye neza yuko ubuzima bwawe bushobora guherera mu ibohero. Ibaze nk'ubu ugiye gufungwa, si iyo mitungo uzaho uyibuze kandi uzaho unagiye kure y'umuryango, uzaho ugiye kubaho nabi. Kandi mu gihe ubyihojeje ugakora cyane ugasenga ushobora kwiteza imbere, hama ugasanga ubwo butunzi witeze mu muryango ubwishikanye kuri wowe ubwawe. Mwakoze bose ku mwana w'umumari. Okay. Hama hajya naguhamagaye nuko nabonye wari mu bibazo byinshi n'itiro, ariko nashaka kwereka hariho ngahara akantu mwihenze gatoya, urabona mwateranije aha mwari gushira ko ndabona ibyo mutashizeko. Nora ko wicaye? Moje. Ihangane tugende. Ndarushe kandi ari ibintu ariko ndatahura amabuje nukuri. Ndazi umutima wa Bosco, sinumva ikintu cyotuma ashika kuri no nivo yo kwiyumvira kunyirukana. Sindabitahura ni sekonda nimwe, sindabitahura nukuri. Ndashaka kumbwitsa ukuri iki cyatumye anyirukana. Nora nanje navyonze. Sinumva ngene ubutabizi, sindavyumva neza keretse nyimba baramubwiye ibyabaye hagati yanje nawe. Nora nanje navyonze. Uzi ko wa munsi nakuzana ivyama mu cumba Neri yatubonye. Ibyo twagize byose yaratubonye kandi yatse no gutelefona boss kugira ngo andege banyirukane. Mbaba umwingingi, birashoboka rero akaba ari we yabimubwiye. Nora ya ushobora ko Neri yabivuze ayibwira po wiwe. Neri ndamuzi namwivyara nje namureze ibyo navyo yakora, aho bitatu tuvyihoze ushaka kushitubandanya tugende. No tugende mawe cyiza je mbona wondeka ugafata inzira yawe nanje ngafata yanje, ko hari ubundi ubuzima bw'amabarabara nabumenyereye. Kandi ikindi no guhanura nuko usubira mu rugo kubaka urugo rwawe. Wakoze kunyereka kunyitayeho, kunyereka ko nkunda, ahubwo ico no guhanura nusubire mu rugo ubaka urugo rwawe. Je ntunyiteho cyane, baziyo nkuwe ubuzima bw'imibarabara ndamenyereye cyane. Nora nasize umuryango wanje nkunda cyane nyuma nkurikira wewe. None nimaje mukurambwira nakurikiye inyuma nk'umwana we wanje. Tutegetse gucana muri bino bintu. Haguruka tugende. Haguruka tubandanye dukomeze tugende. Adeline, karibu. Urakoze. Amakuru y'imisi myinshi. Bo, ni meza turashima Imana. Byo mwagiyemo byagenze neza.
Ego byagenze neza turashima. Inkuru nziza nayo no kuba ngomba nze kuba mu Burundi, nzoza ndagenda Kigali rimwe rimwe bibaye bikenewe. Wow. Karibu sana mu gihugu cyacu. Okay, merci. Hamanura nawe ari hehe kadakoma. Arakomeye. Nora amakuru y'imfise. Ntagikora ngaha twaramwirukanye. Mwaramwirukanye? Yeah. Yakoze iki cyatumye mumwirukana? Yarageze ahantu agayana sana, ageraho yambara impuzu za madame wanje, impuzu za Neri. Yarasigaye akora ibintu hamwe nawe murabyo no nawe siwe. Bonye bindenge mitamo kumwirukana. Mu kuvuga ro ndakubwiye ngo ndazi yari sha no ndakubesha. What? Kumenga biguteye ikibazo, umenga ntubyumva neza. Oya nta kibazo ahubwo reka ndabareke ngende kuko nanje bujya kuva shika sindaronka akanya ko kuruhuka. Tuzosubira. Okay. Sawa. Sawa. Ibi ni biki ndiko ndabona? Ko muje n'amasakoshi yabaye? Batwirukanye. Babirukanye? C'est pas possible. Kari ndani. Kari. Zakanda mtu. Wewe uretse kwicara tumaze tuje hanze tuvugane gato. Buri cyane ngawusha turaje. Tumaze tujyane. Aline, byagenze gute? Umfasha se kwirukana Nora. Twite tubihurizako. Nanje cyangwa ngo ndamukurikira kuko sinayikwemera ko mwana wanje bamwirukana ngo aje guhangayika ari wenyine. Ariko we ntigeze kwirukana? Aline, wagize amakosa. Ntibari kujana n'umwana. Bari kuguma mu rugo rwawe ukagubaka. Hama umwana nubwo bomwirukana tukamwakira ariko ukaguma haje. Ntiwagize neza. Abe. Izo majoro naraye. Rwazi imisi nagenze. Nako nakoze narondeye uya mwana hano hose bishoboka. Narasenze mbwira Imana ati Imana zose kunyereka umwana wanje. Igihe kirageze ndamubonye aca mwirukana. Amashi ndamureka. Aya, je narugo nigeze naho kuribesha. Kuko yaza ko ari umugabo mwiza. Yere kunkundira umwana. Aline, umugabo wawe siwe wari kumutahura. Burya kubanye n'umupfasoni wawe igihe c'imyaka munyuma kaza kumenya ngo afise umwana. Ivyo bintu ntivyoroshe gutahura. Yari ivyo yakoze ashobora kuba yabikoreshejwe n'ishavu. Ariko ko biri kose ndazi hari kuzogera igihe akabitahura. Rero norasa umwana n'umuntu akuze kandi nanje ndahari no mwitayeho. Nibaza ko utakoze neza guca wemera kujana nawe. Ikindi naco wewe urazi yuko wahoze uri umugore wanje. Ariko ubu uri umugore wa Bosiko. None nk'ubu Bosiko amenye kubi wanje.
wibaza ko yovyakira gute? Yohava yibaza yuko ndabifisemo uruhara canke ababanyi bo bamenye ko usigaye biwanje bose nabo vyakira gute? Bobona neza yuko ndabifisemo uruhara ivyabaye. Gusa mwe muragumye ngaha, ariko rero icihutirwa ni ukwegera umwana wacu tukamwumvisha yuko ari umwana wacu akavyakira. Uribuka yuko bambwiye ko kugeza n'ubu atari yakira, ntaremera ko turi abavyeyi biwe. Rero ubu ni wo mwanya wo kubimwereka. Okay, hama nakwicishije amajambo kandi nawe nyamurarushe muvuye kure. Reka tuje mu nzu nkwereka ahantu, nkwereka ivyumba ahantu mushobora kuba muraruhukiye, aho muzoba muramaze iminsi, si? Karibu. Siko shigashira ha. Hama iki cyumba ciwawe nugiye kuzozura rara. Hama ico uzokenera udasobanukiwe uzombaza, ariko ibintu byose birahari birakwiye ni sawa, sivyo? Hama curuhuka, nabonye ariko rasezera muri sawa. Curuhuka nakubazo. Aline, karibu rero. Iki nico cumba ciwawe nugiye kuzozura rara. Hama ari cyo udasobanukiwe uzongera ndagusobanurira, sivyo? Hama ikindi Nora ageze mu cumba mbona aricurikiriye, asa n'umuntu afite ibibazo. Rero nuronka kanyuze kumuganiriza umva ikibazo yaba afise. Hama ikindi jengira nje muri ville ari ngiye gukorerayo. Iyi nzu nishasha ndayimukiyemo vuba. Hari murazi ko jendi siribateri nta mukozi ndazana, ndacari mushasha hano hantu. Rero nimukeneye ikintu cyo gufungura mugende muri firigo murabe ibintu byose biriyo, nta kimwe kidahari. Hanyuma hariho cuisiniere hajya muce mutera ukuntu mufungura ntimwico n'inzara, sivyo? Ibindi nibaza ko tuza kubonana. Rero mwisange mufate ko nyene muri muhira, nta kintu na kimwe kibagora, sivyo? Sawa rero curuhuka ngira ngo urarushe. Hama karibu sana. Murakoze cyane kwikaze muduhaye boss. Hama nyine icari kingenza sikindi. Nanje kumenyesha yuko umugore wawe Aline asigaye abiwanje. Yaraje asaba indaro, mbona sinoreka kumuha indaro. Nje kubikumenyesha kugira ngo umunsi wabyumvise ko abiwanje tazava yumvira ibindi birebire, kuko nta birenze uretse kuba naramuhaye indaro byonyine kubera nabona afise ikibazo. Murakoze kubimenyesha, kandi kuba yaje iwawe nuko yabonye ko ntandi ho kujya arafise, kandi mwagize neza kumwakira. Ariko Bosco, ndashaka tuganire nk'abantu b'abagabo. Nagerageje kuganiriza Aline, ambwira yuko icatumye mwirukana mwagiranye ibibazo, kandi ibibazo mwapfuye Nora. Sasa nimba atari banga, Nora sike yoba yagize iki? Ibinje kubikoza nk'umuntu w'umugabo mugenzi wawe, kugira ngo numve nimba Nora nimba yoba yarakosheje, nimba no musabira imbabazi nk'umuntu ndi papa wiwe. Abel, wari umugabo mugenzi wanje, kandi ndakeka wo ntahura.
ikosa ujya mwana wawe yakoze ni ikosa rikomeye cyane kandi rikoranye n'umudamu wanje. Iryo kosa naho uyo bari wewe, iryo kosa ntushobora kuryihanganira. ikosa nyabaki? Urashobora kwibaza ko madamu wanje yajyamanye n'iryo muhungu wawe Nora? Papa si Nora ske yajyamanye nari Reka kubinyibutsa ahubwo. Bizamuvukanye si nibyo gusa, niryanda umugore wanje afise ni ya Nora. Ibyo birabaho?